kibuga citwa Ramon Sanchez Pijon niho novuga ngo yakora kino rukino vuga ngo equipe itwa FC Barcelona gutsindirwa itsindo shya kuri bitatu bine kwa kimwe ku minota 33 novuga ngo ku minota 13 witwa novuga ngo Alexis Sanchez yatsinze igitsindo ku passe canke kuri ku ikosa ry'uwitwa novuga ngo Ronald Araujo yagiye arakora atagutsinda igitsindo atakugiserebura neza cyane mbere wanavuga ati no musi neza kuba nishimiye igitsindo nsinze mu ndata wa 36 witwa novuga ngo Isaac Romeo atagutsinda ku passe witwa Ruben Vargas minota 47 igice cya mbere makinarangire witwa Marcus Rashford atsinda igitsindo cyiza cyane ku passe witwa Pedro Gonzalez ariko bata 90 witwa Carmona atsinda gutsinda ku passe witwa Aguna bata 96 match igomba inarangire witwa Akor Adam atsinda gutsinda ku passe witwa JK match iza kurangira equipe yitwa FC Barcelona bayitsinze novuga ngo ibitsindo shya kuri 4 kwa kimwe abigaragara ko ino equipe itwa novuga ngo equipe itwa Seville isangwe meza no meza novuga ngo beshi basangwe banazi ndavuga itwa Matisse Almeida atagutsinda equipe itwa FC Barcelona ivyanaheruka wanashaka 2024 mu kwezi kwa 12 novuga ngo equipe itwa FC Barcelona iri gutsindwa itsindo shya kuri birenga 4 ni ku munsi w'ejo Yusoni equipe itwa FC Barcelona iza kutemberera kwa Seville babatsinda ibitsindo shya kuri 4 kwa kimwe FC Barcelona n'uwitwa novuga ngo Hans Flick batabavuga bati bimyizi bafa bavuga bati atatu y'ino munsi yo turanayabuze novuga ati gwari urukino byasaba ko FC Barcelona ikora ibishoboka byose kugira natsinde kandi gwari urukino benshi twiteze yuko inyuma yo gutsindwa n'umugwa wa Paris Saint-Germain shavu byose baza kuba barita kuri Seville ariko siko vyagenze uko novuga ati uko birota siko bisanga mu buzima busanzwe ariko kandi kanatsinda yaratsinzwe ahubwo kandi yanatsinzwe n'ibitsindo canke yatsinzwe mu buryo tutari twiteze benshi rero je ku bwanje ndabitahura mu buryo buvuga uko ashobora kubisigura mu buryo ko FC Barcelona yari yarushe bivanye n'urukino bakwinye rukomeye cyane rwa Champions League bahura na Paris Saint-Germain ivyo nshaka kubitahura muri ubwo buryo ariko kandi ndabitahura mu bundi buryo buvuze yuko FC Barcelona yarabuze abakinyi bamwe novuga ati kandi ngenderwa ko garutse ukaraba yakinyi dafise ba Firmino Lopez yakinyi dafise ba Rafael Luis Diaz Beloli yakinyi dafise ba Lamine Yamal ivyo byose biri muri bimwe nshaka kuvuga ko FC Barcelona yatsinzwe muri ubwo buryo ariko kandi ibintu tugarutse kuraba muri urwo rukino ivyatumye FC Barcelona itsindwa ni ibintu byinshi kubyo twobisigura ngaha sinzi ko haragera ariko nona birekuriye kubivuga sitabimenya neza sinzi ko nona bicako ko nta kibazo ni sawa ariko nta kibazo reka tubiduge nkuko unabivuze canke nkuko nabitwemereye novuga FC Barcelona ivyatumye tuharura ko yatsinzwe ni byinshi cyane ubwa mbere turabizana mu buryo ko yarushe inyuma yo gukina urukino rukomeye cyane rwa UEFA Champions League itsindwa na Paris Saint-Germain rwa rukino wabona ko abakinyi ba FC Barcelona bakoshe ingufu nyinshi tugarutse nka ba Pedro Gonzalez rwa rukino twabonye yuko bararushe bajire kunde bo bari banaruhijwe bari bararushe bongera bararuhijwe urumva muri rusangi birasiguritse byose ugaruka imbere Robert Lewandowski yinje nk'umusubirize ko nawe nyene ugarutse ukaraba rugerageze mu Robert Lewandowski twabonye mu myaka 2 heze ashaka kuguha bimwe yaguha mu myaka 2 heze ba Ferran Torres n'abakinyi nabonye ugarutse ukaraba n'abakinyi barushe muri rusangi abakinyi ba FC Barcelona batanguye ku rukino rwa Paris Saint-Germain bagakina iminota igira kuri 70 rwa rukino rwabaruhije gose uno musi rero ushaka kuruzana kuri Seville bigatuma utanga isigura ati bari barushikana tsinda uravye nk'ivyo jire kunde yakinye ku munsi wejo ibintu bigaragaza yuko ari umukinya kina nkaho umengo ntareka aratahura ivyo arimo ntaritaruka na jire kunde arafasha umupira kwikura ku mupira yihuse ni ibintu bigoye yifuza kumaza guhagarara amanza cenge ukabura nyene neza nyeze no kabura ivyo yakarakina muri rusange novuga ati biratahurutse kuvyumva ko bari barusha FC Barcelona tugarutse kuri rundi ruhande FC Barcelona yibuze abakinyi babo ngenderwa ko ba Rafinha Luis Diaz Beloli siho yarari Lamine Yamal siho yarari ivyo byose biri mu bintu vyotuma utahura ko FC Barcelona yatumye tsindwa ariko kandi numumenyereza muri rusangije ku bwanje ndamuharura mu bagize uruhara rw'intsinzwi ya FC Barcelona ivyo byose biri mu bintu notondeka nkakwereka byose bikaguha fact bikaguha icemezo yuko chatumye FC Barcelona izikisanga mu gutsindwa rero mu bihe bibi FC Barcelona riri mu byo kubura abakinyi bamwe byari bihe byo kuvuga ati rero ni go rupimo go gupima umumenyereza Dieter Hans Flick kubona ko ari umumenyereza ashoboye no kwikura muri situation zigoye nk'izo yararimwe ku munsi wejo bahura na Seville ariko twagi gutora inyishu ivuga gute ni wa mumenyereza no munsi ariko aratugaragariza yuko bisa nkaho biko biratangura kumugora kwikura muri situation zigoye aba yisanzemo mu gihe abe karorondera amanota amufasha
gushika muri ryahangiro twumva bafise ryo gutwara ibikombe bikomakomeye bitandukanye. Rero novuga ati rero ni FC Barcelona kinye na Seville dafise Lamine Yamal ariko yari ifise umusubirizi wiwe yaguzwe nk'umusubirizi Rooney Badge tutigeze tumubona mu bakinyi batangura. Ni FC Barcelona yakinye idafise Rafinha ariko uwo Rafinha no munsi bisa nkaho FC Barcelona bamaze gutora solution yiwe bazana umukinyi nka Marcus Rashford nk'umu backup wiwe. Ni FC Barcelona ifise Dani Olmo nk'umu numero 10 ariko dusanze tubona muri kino gihe ari mu bihe bigoye atari mu bihe vyiza atekara atanga umusaruro mwiza ku ruhande rwa FC Barcelona kanatsinda ubona ko na Firmino Lopez nk'umu backup yiwe muri kino gihe adahari ayibere mu mvune. Novuga ati rero ivyo byose biri mu bihe novuga byotuma mbona ko FC Barcelona yatsinzwe n'umugwi wa Seville kandi kanatsinda Seville wari umwe mu migwi warumaze igihe sezo zigira kuri zibitari ko urabona intsinzi imbere y'umugwi wa FC Barcelona ariko kanatsinda baje gukina ubona ko urukino bari bagwiteguriye neza nyezina kuva witwa Ronaldo kuva witwa ndavuga ngo no mukinyi yitwa Gire Kunda je muri equipe yitwa FC Barcelona muri 2020 equipe yitwa Seville hezi gutsinda equipe yitwa FC Barcelona. Rero n'urukino rwanyeretse yuko Seville yari yaje yiteguriye neza nyezina umugwi wa FC Barcelona yari yaje yategura urukino ku rwego rwo hejuru. Rero FC Barcelona nayo novuga hansi yaraje yijajaye ati buri mukinyi wese yoshobora kumpa ibiharuro vyiza imbere ya Seville kuko genda biharura nko mu buryo butahurise ko yashoboye gukengera Seville ati yagukengere mu buryo bumeze gute. Wowe office Alexis Barde nivyo niho yarakiva mu mvune ariko kuri Paris Saint-Germain minota mike urugero yagaragaje mu minota mike hawe muri Paris Saint-Germain je gwa rugero gwiza gwatuma mbona yuko yarakwiriye gutanguza kuri kino rwa Seville kandi ni nawe titire wakije kibanza cy'ububamfu left back. Tugaruke kuri ndavuga Jire Kunde we yari mukinyi ategezwe kuba nahaba ni nayo poste yiwe ni nayo mukinyi mutitire kuri rya poste nta no mukinyi musibirizi. Tugaruke muri box uze gukinisha Ronaldo Araujo ndetse na Pau Kubarsi ndetse kanatsinda muri twese nitwaziga ko Ronaldo Araujo yo urukino rwa Sevilla goza kumubera canke ino duo ya axe centrale ya FC Barcelona nitwaziga dutegekanya yuko yoza kutubera yoza kuba ikibazo ku ruhande rwa FC Barcelona bahura na Sevilla nivyo nitwayemera. Rero usangi yaba abafana ba FC Barcelona canke basanzwe bakurikirana inkino za FC Barcelona hari ukuntu tutemera neza na neza doya ya Pau Kubarsi ndetse na Ronaldo Araujo ariko sivyo vyadutuma tubona yuko yoza kuba intambamye imbere ya Sevilla ariko vyagiye biranagaragara kandi yaranakosoye ikosa mu minota 45 ya mbere turabonye muri deuxième minute aza kamusubiza Ronaldo Araujo akinjiza Eric Garcia. Aje ku bwanje novuga ngo Barcelona ni equipe nziza ubwa mbere na mbere ni equipe ifise umumenyereza mwiza yitwa Hansi Flick ni equipe yagize strategy zitandukanye kugira ngo ishobore gutuma canke se bifashe equipe kwitwara neza. Umugabo yitwa Hansi Flick yazanye ikintu kimeze nk'igwanisho kimwe muri Barcelona yasa nambi canke muri Barcelona yasa naho umenga ivyayo biracankanye cane. Hansi Flick akreya ikintu c'umurongo umwe wo kubakirako kugira ngo bakoreshe urugero canke bakoresha offside aba adversaire bize gutuma equipe yitwara neza. Ibi bintu ni bintu uno mugabo yiteguriye azana bushasha muri club ya Barcelona benshi turanibaza ngo eske Barcelona bazova babishobora. Ibi bintu vyagoye cyane umugabo witwa Jire Kunde vyagoye cyane umukinyi witwa Gerard Martin yarahari kubera ko Alejandro Balde we yari yagize akabazo k'imvune. Ariko inyuma baje kubimenyera nashaka cyane bitangura kumenyerwa na defense centrale ya Barcelona irimo umugabo witwa Inigo Martinez no umugabo witwa Pau Kubarsi. Abamaze kuyimenyera ibintu biraba vyiza Jire Kunda atangura kwiyadaptanisha cyane ko ari wa mukinya kunze kuba ari imbere gato ndetse na Gerard Martin atangura kugendera vyiga buhoro buhoro. Ubwo rimwe na rimwe twamubona Gerard Martin ameze nk'uwirutsino ukazubona nagarutse yiruka ku buryo nk'iyo baca bacisha nk'umupira umukinya gaca yiruka bitari gushoboka ko Gerard Martin abakimufata kubera ko yaba yikontanse canke se yaba yibanze kubijanye no gusubira inyuma kuruta navuga ngo kuraba ngo abakinyi baba adversaire baraza kunkina gute. Uyu mwanya inyuma y'igenda ry'umugabo witwa Inigo Martinez yari yitoye cyane ari kumwe na Pau Kubarsi muri umukino wo gukoresha offside. Biragaragara ko rimwe na rimwe Barcelona baba ba victime bavyo nubwo bigikunda bakabikorera ko na cyane nk'inyuma y'imbere ya Seville kuza gusanga iyi equipe yakoze offside menshi cyane joro ryakeye imbere y'uno mugwi wa FC Barcelona. Jene mezango nivyo biriko birakora mugabo il faut que Hansi Flick amenya ngo nanje nkora iki kugira ngo
ekipe yanje izana ikindi kintu nk'akantu gashasha gakiriwa kubera ko n'umukenyero basa n'abatanguye gusa buza barawukenyura ukebuke par exemple nk'ijoro ryakeye iyi ekipe ya FC Seville yakoze urugero zigera kuri 10 mugabo sinoreka kwemeza ngo hari ibitsindo bishika 2 cyangwa 3 ba profise kubera no système de rouge ikugwa na FC Barcelona hanyuma kandi novuga ko Barcelona buri gihe itanguye kuza mu bihe byiza Ronaldo Araujo aza nk'igitsitaza kuri ekipe iyo byabaye nabi Ronaldo Araujo ari mu bantu ba mbere uravye n'igitsindo batsinze cya mbere igisitaza muri korale ridiki Tanjana igisitaza muri korale wocitiki nk'ubu muri imbere ikintu cyoshobora kugusitaza muri korale wayo ubundi gusitaza umuntu hari gusa kumutsitaza ugiye mu kintu cica cyo kamusitaza mu zindi nzira bivaye n'umuntu ngene abareka nabitawo mwateguye nk'akaririmba par exemple mukavuga muti ahantu tuza guheza nyene direct umva guhereza ko nyene aka karimbo niko ndaguhereza aka umva oya mu ndirimbo muri ko muraririmba kujya kuntu bavuze ingungo mugaso we hasinyare hari akantu nyene muhereza ko direct nyene muti ahantu nta muntu numwe dukeneye kwaza kuririmba muri korale muri imbere mugaca mwumva undi muntu arengeje ko nk'indome nka zitatu ese kurakeka ivyo bintu uzovyakira neza canke nivyo ntunavyumvira ko kubera ko muri mu ngoro y'Imana mugabo ako kantu kazobikira buri muntu wese agenda aravuga iyo korale yanyu ko ari korale akantu gatonya kato ati abantu n'abakajagari hari kubera ko ibintu mwateguye hari umuntu atabikurikije no mu kibuga ni gutyo nyene iyo Barcelona baje ari beza ukabona ngo muri defense turakeneye organisation Barcelona iza kwicirwa n'umukinyi yitwa Ronaldo Araujo aba ari umukinyi mwiza mu nkino zindi zitandukanye mugabo cagiye uje ngo mwizere nawe agaca kudeseva akaja kononera urubanza ari muri komite cyane ibi rero nivyo bintu je kubanje bambona umenga Barcelona bakwiye gutangura kwiga ubwa mbere na mbere kumenyera kubaho badafise araho ariko ku munsi nyene aho nyene ntaguciriyemo uravye ibitsi ngene vyinjiye Patrick nibitsindo vyagaragara ko uravye ikosi witwa Alex Sanchez yakorewe ni warone ndaje kuravuga ukaza kurara itse ngene vyinjiye vyino equipe itwara FC Barcelona vya mbere kuko baciye bamusohora mukura mu kibuga baciye bamusohora nivyo ibindi vyinjiye atari hari waza gusanga equipe itwa FC Barcelona nako equipe itwa Seville yatsinda ibitsindo irikirakinda ku ma counter attack yihuta cyane ubwa mbere na mbere kamvuga kino kintu ko si facteur clé yatumye Barcelona itsindwa oya mugabo Ronaldo Araujo muri kino gihe biragaragara nkaho umenga football ya Barcelona ikwira mwanga akwiye kuja n'umudefenseur mwiza je kubwanje naramurutisha na ku Barca mugabo Ronaldo Araujo vraiment ijya football physique yiwe biragaragara nkaho umenga ntiri kwiritora muri ya Barcelona ishingiye kuri technique apana kuri physique hanyuma kandi navuga ko ikintu cyatsinze Barcelona nuko bizwe cyane n'umumenyereza wa equipe FC Seville imbere y'ibindi bintu byose uno mugabo niwe yavuze inyuma y'ino match bamubaza bati kugute canke ni kuki nibiki wakoze kugira ngo ushobore gutsinde Barcelona aravuga ngo izi equipe zikinisha football y'amapase menshi no kugumana umupira muze murabe musuzume musanga zifita umwanya hafi ibice 95 kwijana ne equipe zisa nizonona umwanya zikoresheje izi passe zabo kandi kimwe mu bintu bikunze kubakora ko nk'ikibazo nuko izi equipe zikina passe nyinshi zijajara mu bintu zikina iri jambo ryanyigishije ikintu kimwe na cyo ntangura kwiyumvira ko ndavuga ngo iyo umumenyereza mwiza wiga gukoresha ibice 95 kwijana vy'imipira wuronka hanyuma ukareka iyo equipe igatakaza ivyo bice 95 kwijana mugobo ugapfuma wibanda iyo batakaje umupira bakawutakaza n'imiburiburi bubatse uburyo bumwe bwo gutsinda bukomeye rero navuga ko Seville bagerageje kuvyaza umusaruro uburyo buke baronka hanyuma kandi bakamenya ngo nimba Barcelona iduhaye umupira bakinyi muri ko mudukinira mwinjirira ku mpande muze kuba muri attentif kubera ko nimwe bantu ba mbere tuza gukinisha hanyuma mutsinde cyangwa mufashe equipe yacu gutsinde byaciye bituma Gire kunde yamaze kuduga na none mugabo witwa Gerard amaze kuduga cyangwa uyu mugabo Alejandro Balde amaze kuduga gato FC Seville baca bakoresha izo mpande nyene ugaca usanga hariko aduga ko umusatirizi adafashwa n'umukinyi n'umukabona Gire kunde aje ariruka ari hagati mu kibuga umupira uzugeze mu rusenga cyangwa ukabona no ku rundi ruhande ino ku ruhande rw'ibubamfu naho nyene gutyo nyene hari ukuntu ino FC Barcelona umengo muri jeu defensif hari ukuntu basa nabo bayivye barizeye cyane ino
ino linye yabo cyane ino Pau position Barca umengo baramaze kuyizera cyane gose ku buryo umengo novuga ati aba wing bano aba halfback babo ndavuga mu buryo no mu bubamfu ugasanga baribanza imbere cyane ugasanga Jire Kunde yibera imbere ugasanga ndavuga uno Bade Alexis Bade nawe nyene yibera imbere wa mupira ya counter attack yamara kuboneka ugasanga rero ni babakinyi barazi ko baduga cyane kandi basanzwe bizi yuko ijya karite kugaruka inyuma bihuse kwiruka nivyo bibi kwiruka biri hasi hanyuma reka ndakwereka ikintu kimwe Barcelona bamaze igihe canke se bafise defo ku ruhande rwabo sindaja kuri fike kubera ko friki n'ikindi kintu Barcelona bafise akantu kameze nka defo nta mu nimero 10 bafise rero iyo udafise nimero 10 muri equipe byumvikana ngo nimba uri fise Pedri akina asubira inyuma Frankie de Jong ni umukinyi mwiza mugabo akina asubira inyuma rero Daniel Olmo yatakaye mu kibuga kandi amaze igihe atakaye ubwo rero uri Barcelona utegerezwa kumenya neza ngo umunimero 6 wa equipe adverse asa nuwire banga nuwigenga kubera ko umukinyi yakabaye amwonona mu mitwe akamukura muri je mu nimero 10 na uriho ntaca ariko arakora nico gituma vyaciye bituma equipe Barcelona yisanga mu mipira yose bariko barasatigwa myinshi yava hagati mu kibuga yerekeza imbere Pau Barca banamubaje bati mwebwe nka defense kumenga munakora amakosa mwamwe atabwenge bwinshi bubirimwe ukabona ko muri ko murahuzagirika ukamenga umwubako numubona nako nuguhuza muri defense yanyu ntibiko biragaragara nashashara bako bisunga inoje y'umugabo yitwa na Darawuji ashira avuga ngo erega twebwe dukina kubera miriye na attack iyo twebwe dutewe igitutu gikomeye miragoye ko dushobora kuyikura kubera ko miriye na attack vya attack na kimwe biriko biradufasha gikomeye ubwo rero vyaciye binyigisha ikintu kimwe kivuga ngo mugere mu ndabire Barcelona nziza nubwo tuvuga Inigo Martinez n'abandi batandukanye yari Barcelona Pedri Gonzalez yaba afise ibintu byose mu minwe Frankie de Jong yaba hari ndetse na Daniel Olmo canke Firmino Lopez baba hari kugira ngo bafashe equipe bagatuma mu adversaire abura ukuntu acisha imipira hagati mu kibuga cyawe imvira rero kubakinyi bo ku mpande umukinyi wo ku ruhande umwe afise Lamine Yamal uwo mu mutwe yamaze gupfa yononekaye aguma yiyumvira ngo ni gute nza gufata Yamal eske uwo uriteze ko ari kintu aza gukora ku bijyanye no gufasha abasatirizi we gusatira inyishu ni oya uwundi afatanye na Rafina eske uwo urakeka aza kwintervena cyane muri je inyishu ni oya no kuvuga umuntu wenyine asigaye akora ni umudefenseur central byaca bituma Pedri Gonzalez hagati ndetse n'umugabo witwa Pau Barca arabakinyi bashobora gutanga amapasi menshi mu kibuga gene mu ndabire match zigera kuri zibiri equipe yitwa FC Barcelona isinzwe Pedri Gonzalez eske yaramerewe gute hagati mu kibuga mwo mukino wiwe imbere ko tuja kwimvira ngo kuri defense centrale ngo yarawujo ndetse n'ino mikino iri Hansi Flick Pedri Gonzalez ku match batsinzwe na equipe ya Paris Saint-Germain Pedri equipe FC Barcelona ifise possession de la balle Pedri Gonzalez akoze ku mipira 61 yonyene mu rukino rwose niwe mukinyi mu organisateur ari mu kibuga kubera ko nimero 10 yarapfuye tuze kuri no match FC Seville Pedri Gonzalez akoze ku mipira 66 mu nkino 10 Barcelona bamaze gukina uretse match bakinyi na Real Madrid agakora ku 83 nta rukino rundi na rumwe Pedri yari bwamare adakoze ku mipira ishikijana ibi rero bikwereka ikintu kimwe kikubwira ngo muri Barcelona ikibazo gihari gikomeye nuko nimero 10 yarapfuye hanyuma Hansi Flick agacagerageza kurondera amasolution Nadal yashize hanze Ronny Barda gatanguza Ferran Torres kugira ngo arondere solution musubirizi mwiza ashobora kumufasha gutsinda ibitsindo mugabo akibagira neza ko aba assistance bahari kugira ngo bashobore gufasha aba bagabo b'abasatirizi gutsinda vyaje gutuma Pedri Gonzalez abari wasa no uja kwirondera amasolution muri attack ya Barcelona kuruta uko Ferran Torres novuga ngo ariko arayarondera nibaza ko ama shoot on target meshi yatewe na Pedri Gonzalez ari muri surface de réparation ku ruhande ruri ko Ferran Torres yarusayo Ferran Torres yateye imbere y'izamu ry'uno mugwi wa FC Seville ibi bikwereka iki bikwereka ngo kijya kibanza cyafuye Pedri ariko agerageza kuja kurondera amasolution Ronny Bardaga kiza mu kibuga yagerageje gutera mu izamu nk'inshuro zigira kuri 3 ukabona ngo umukiye tangura mu kibuga kazarondeza buno buryo vyanashoboka ko ashobora gutera ubwoba FC Seville yisanze atabwo bigitewe na Barcelona Barca yakwamye Ferran Torres shoot 0 assist 0 goal 0 Lewandowski hasi ikirijajara Alexis Sanchez ku buryo wasanga umutama ariko arasatira imbere izamu rya Barcelona atera keshi mu izamu rya FC Seville ku rutuko Lewandowski akaba bikora imbere izamu ry'uno mugwi wa Barcelona je kubwani novuga ko rero ni match yapfuye
ubwa mbere na mbere ipfiye ku bijyanye n'imikenyero ya Flick abakinnyi yatanguje mu kibuga na cyane ndavuga ku basatirizi bo ku mane umugabo witwa Ferran Torres kandi afite umusubirizi nuvuga ngo wabo. Hanyuma kandi ikindi kigira kabiri nuko Flick hari cyiyumvira dafise cyo kwiyumvira ngo Mayuru Ndiaye na Zaire Emery barantsinze abana b'imyaka 18 fise Roni Bardagi mfise Geoffrey Torrens bashobora kunkina ku mpande fise n'umukinyi wo kuri nimero 10 ashobora kuza kwankina kano gasore ka Pedro Fernandez gashobora kuza kwakina mu kibanza cha Daniel Rumo kakama ibintu vyiza. Ibi rero je kubwanje mbona umenga rimwe na rimwe ngunze kugira amakenga kuri Flick kubera ko nizera ngo ikintu cyafashije Flick nukubaka system yo gukoresha amahuruje kuruta ikindi kintu cyose muri equipe yitwa FC Barcelona. Muri FC Barcelona je kindi kintu naco ngaruka ko nkaraba nkasanga FC Barcelona ibituma yisanga mu bibazo uretse ko hari post yashowe no kubinapfa ya numero 10 ya Daniel Olmo kanatsinda ntihariteye ikibazo cyane ko Daniel Olmo no munsi yaza gatanga ibidakenewe akaza pressure nini bakwiye kumanza bakamwikira kakamanza karabira ukino hanze hanyuma Olmo ibintu akina hari ukuntu bidasa na pressure nimba ari mu numero 10 je nabonye mwiza Barcelona bafise muri no myaka 3 iheze Daniel Olmo niwe Daniel Olmo mwiza Daniel Olmo mu gihe ariko akina afise pressure mu mutwe yononekaye Michel Zami ntacakora kubera ko force za Olmo ari muri surface de réparation ya Kipa Hervé aho ukino nabonye kuri Olmo nta pressure afise habwo ni wa mukinyi no musa hari kubera bazi yuko nta mu backup afise ntande mahita mu chance Afrika afise atari jewe pressure iri muri umuteye ubwo kuko Daniel Olmo padoka to ya Patrick none cyo yimviye Daniel Olmo biza gato ndakubwira kuko Daniel Olmo ni wa mukinya kina vyanse biranse ntagerageza reka ndakwereka impamvu Olmo afise pressure eske ni gute wasigura ngo umukinyi ntafise pressure aje imbere y'izamu imbere y'abasatirizi y'aba defenseur batatu n'umunyezamu bose bagiye kujyama kugira ngo batere umupira wowe uri mu nimero 10 mwiza uzi neza ngo nimero 10 karite fise ni kugumana ballon uri muri surface de réparation nta bandi bakinyi bagukikuje ugaca utera ukubita muri ya defense nyine aho nyene ngo solution ndazitora manje gupfunga ballon canke ndazitora nteye umupira kuno ukayitera mu mukinyi erega Olmo waze ndakubwira ikintu Olmo karite yari afise ko ari gutsinda ibitsindo ko ari gutera ubwoba muri defense adverse no gukinisha umusatirizi nico yarashoboye cyonyine none mu gihe atari ko arabikora eske yo pressure novuga ngo ntayafise gute ntakene kujanzanya magategurwa mu mutwe akazogaruka atanga urukino rwiza mbese ni kuko utara wibaza ko Daniel Olmo kenshi yaje akinye nk'umu backup kwaza gakina neza gusumba uko akina kubera ko nje ata pressure afise oya ahubwo abazi hari kinategereza gukora hari undi mukinyi nintaza nerekana urugero rwo hejuru biragoye ko je nzo gusubira kuyisanga mu rutonde rw'abakinyi bakinishwa muri FC Barcelona impamvu ico no cemeza Houston no kino saison yanayitanguye ari kumwe naka gasore ka Fermin Lopez kamurisha bench neza ariko akaninjira kandi tukakina neza oya tukamuha yaro yinjira kenshi yinjira rimwe ariko kandi kanatsinda reka nitunamuhagarare ko sitanguye urumari hasi reka nitunamuhagarare ko uretse ko Daniel Olmo nawe nyene aba yapfuye ubwiwe ndetse na defense ya FC Barcelona nta kintu kirakora kirenze nuko kabisa bimeze novuga ngo kuri equipe twa gato bana ridike ivyo byose bigatuma na Frankie de Jong yisanga mu bakinyi baza gufasha muri defense ugasanga hagati rero kubera ko usize kuko na Daniel Olmo atahari yapfuye hariko akontrolwa na Pedro wenyene eske Pedro azobishobora ari wenyene ari umwe ivyo byose bikaza gutora rero ikibazo gihagaze muri FC Barcelona FC Barcelona wewe dieta Hansi Flick abakinyi bawe baba defenseur kugize no musi nturatora defense ukinisha duo muri axe centrale nyezi natiniyi zizi zo kwamukoresha bigatuma rero kwamurahindagura uno munsi defense ititora kuko bizogora cyane ko uno pa ku Barca ko atorana neza na Ronald Araujo kubera ko yamahindurirwa ko aba defenseur bizogwana kandi ko atorana na Eric Garcia ko rero yuko bahinduka wakinanye no munsi wakinana nejo ivyo byose bigatuma rero bisanga FC Barcelona muri bya bihe byo kumva uno munsi uko vyagenze siko bizogendeje kuko uno munsi ku Barca nako nkinana na Eric Garcia ejo sinzo ndiko nkinana nawe nzo ndiko na Ronald Araujo canke Christensen bigatuma rero ivyo ntanze uno munsi ndiko na Eric Garcia sivyo nzotanga ejo ndiko na Ronald Araujo sivyo nzotanga ejo ndiko na Eric na Christensen rero wa Frankie de Jong ni wa mukinye kakina akora ibishoboka vyose umugwi wiwe ni wisange mu bibazo canke ntutsindwe bikamusaba kugaruka gufasha muri defense ugasanga rero wa mupira nubwo bawuronka hagati birabagora kujera kubera ko hagati ariko akora umuntu umwe Pedro Gonzalez ese uzoca mu bakinyi babiri canke batatu wenyene mugena Daniel Olmo yafuye nakana nagufasha novuga ikintu kimwe muri Barcelona nimba bipfuza solution basabwa ikintu kimwe Hansi Flick ni yige gukina umukino wo gutera pressure adverse kuruta gukina umukino utera pressure Barcelona neza cyane kubera ko
kandi uwo mukino uza kuba wubakiye ubwa mbere na mbere ku bakinyi bakina hagati kuri 10 umukinnyi akina kuri 10 n'abakinyi bakina ku ruhande kimwe nakina umukino wo gutera pressure canke akina umukino uri kukinwa n'izi equipe za Real Madrid na za Mallorca za Rayo Vallecano oya yo irataka iyi mikino yo kuvuga ngo ndaza kukureka ukine hanyuma nanje nkine contre attaque ko fisa abasatirizi banyaruka nimba agomba gukina ibi bintu akina ibi mugabe ibintu byo kuja gukina udafise nimero 10 nimero 6 yigenga vraiment biriko vyica Pedri Gonzalez n'umugabo yitwa Frankie de Jong basanzwe bakina hagati mu kibuga narondere mu nimero 10 ashobora kugora aba adversaire ashobora kugora nimero 6 akamubuza gukina umupira yisanzuye ibi bizoha umwanya Pedri Gonzalez wo gukina ashobora